no haski urumva ni tonto wanje wanashaka kenshi namamagara papa muga reka nkoreshe tonto urumva tonto je ikintu namwigiyeko tonto wanje nuko gusa umva aricisha bugufi kila muntu abonye ntiyomwereka ngo aramusumba cyangwa ibiki oya amwereka ati twese turangana aricisha bugufi vraiment umuntu akunda gutwengera kila muntu nka jewe arakunda gutwengera kila muntu ico nico namwigiye ko vraiment ndakubwiza ukuri namba ari umuntu wa mbere kwinosi atinya abakobwa ndatwara idarapo kubera iki wisanze utinya abakobwa andazi mama lao aho yicyase no gutwera yahwereye Mr Vibe je irori vraiment yangoye naho apana yangoye umva naractinze mugabo ni ibintu bingora no mu buzima busanzwe Mr Vibe ikintu bitwa koresha jewe kwera nike kintu wize kuri mama wawe kubana neza nabo mubana mu nzu urumva kubana neza nabo mubana mu nzu icya kabiri basi kumenya kwicisha bugufi mu bantu kuri kurakina filime muri twafa baraguhemba cyane muri twafa je kintu nokubwira nahari hose avyumve narababaye kubera urya ni famille wanje umva umunsi wa mbere nagiye gukinirayo yaramaye amahiri ico genda vyibuka nukuri narababaye kuko jewe umva bagenda bafata nka famille Hello bakunzi ba Gatech TV ubu ni Rodrigue aka Mr Vibe nkuko mubibona turafise umutumire azananye Vibe Junior karibu muri studio ya Gatech merci beaucoup ndaramukije abakunzi ba Gatech yes aho mwerere hose imani baheza adusabiye umugisha wimva gute gushika muri zino studio yacu icyambere ndaryohewe hasa neza nicaye mwijuru nicaye urakwe ya turaguhaye kaze rero kandi nizere yuko hari ibyo ugiye kutuyagira bidasanzwe kuba tamuzi uno musore ubona numuhungu w'umukomedienne bita Rita gashire ko gakobwa umunyamunje gasi wakamuhaye Jengo musubire mu kajya kaboro yagusubirishije byageze guteba kaya kantu ningo naraziri kandi ndakaguseba nawe uragasubiramwe urumva uragasubira naso sawa bagi twavyumvikanye ugasubiramwe turabona yuko mama wawe n'umuntu mubana hafi mbega nta gihe abagenzi baba barakudora akavuga ati uri umusore kugumana na mama wawe man ivyo bintu nta kibazo hore bigira kandi kinini cyane kinini ya kubera umwanya je munini nta nabagenzi banashaka mfise nta nabagenzi mfise atari mama wanje nabo tuvukana bonyene bakobwa arafise umuhungu amukunda kwe hari ubuhoho naravume n'akazina zandi yitwa umuhungu wa mama gashake kabage ubugiye kwitwa umuhungu wa mama kweriki ugera kuri urwo rugezo rwo kumva yuko ukwita iryo zina mama wawe ni iki kuri wewe umva mama wanje kuri jewe ufite hari ukuntu nabonye nararavye izindi ngo basi nyinshi ku bagenzi banje ku nshuti zanje hari ukuntu usanga basi babanye n'abavyeyi babo ugasanga bose umengo barigeze guca mu ntambara kurasa urumva ugasanga nyine umuvyeyi yinjiye mu nzu n'ibintu by'uku ari televiziyo n'ikintu gitwengeje nibatwenga ari uku mugatwe muhira ndakubwire Mr Vibe ana ko yitwa Mr Vibe wogeze muhira apana Mr Vibe Mr Vibe twebwe muhiri wacu nuko nabandi bose bataraza mu babone n'abakomedienne gusa apana vibe yawe wawe twe vibe ya maho buri munsi uzubaze umuntu wese yaje muhira kwa Gakobwa umunyamuji akubwira ati vibe iriyo iteye ubwoba nta nirungogira mama wati somoroberi rero wewe somoroberi vraiment ujya anye wana nje narishinye kuba naravutse ku muvyeyi nkujya nike kintu wize kuri mama wawe ikintu cyambe ndamyigako muga abandi batokunda
no kumenya kubana neza nabo mubana mu nzu urumva kubana neza nabo mubana mu nzu icya kabiri basi kumenya kwicisha bugufi mu bantu hana je mama naho yoja ahantu ukamurenganya nta kwishura arakureka kandi ikindi kintu namyigiyeko singyarya si wa muntu uvuga ngo arazi kuvuga ngo umuntu ngo yagiye kungene ameze avugiraho ndazi famille abamuzi bose barabizi urumva kandi rero nuko umuntu ameze uko baca bibaza ngo ameze nabi kandi ari wameze neza warafise inzigo jewe mama umubwiye ikintu kikamubabaza ntaza kugituma ngo naka ushaka kubirungikane naka ntaza nawe kubimurungikana arishikiri wawe kandi ntaswana arakubwira we wavuze ibi ukunuku byambabaje ubimenye byambabaje kandi aho avuze ati vyambabaje bigize iki bimuvuyemwo avuga ati vyambabaje jewe ewana kandi nta gushwana ace yigira amahoro meza nuko rero mugu umuntu ameze uko kenshi imbere y'abantu ni umwana mubi ni umusirikare wisanze gute muri filime ndundi donc je filime novuga ko natangiye kwikina kuva kera nkiri muto sinzi ko umaze kubibona twatanguranye na mama kuva kera nkiri muto ico nigiye muri filime ndundi donc filime cyambere filime ikintu nasanze cyambere yigisha ni nk'ishuri yigisha kubana n'abantu bose kuko muhurira kuri terre irakwigisha kubana n'umuntu utazi yavuye muhuriye ngaho mukamenyana nyene ukamenya ingene ubana nawe wow ati jewe filime ndundi hari ico ifasha kumenya ukuntu mbana n'abantu kandi ukayifata nk'ishuri mbega igihe uja utangura gukina muri twafa nizere ko uko wahora ukinana na mama wawe hari ikintu cyahindutse apana kimwe gisanzwe niye sene muri sene wakinye wasubiyemwe cyane ndiko ndabivuga mama nawe ndazahanye aho yicaye hose no gutwenga gusa ndiko kubwira Mr Vibe andazi mama nawe aho yicaye no gutwenga yahwereye Mr Vibe je irore vraiment yangoye naho apana yangoye umva naractinze mugabo ni ibintu bingora no mu buzima busanzwe Mr Vibe ikintu bitwa koresha je aho rero nico bakozi bagateke nico nagoma mu kubera benirashye ni ahasi ukuntu wamukoze we neba uno muntu bamutoje canke nari muri film no kumukora ko byarakunaniye ikintu bitwa koresha umukobwa jewe Mr Vibe ndibaza mama rawe yarayibonye nyene irore zitarizo kumuresha zitarizo kumuresha arizo gusaba gukara ariko ngene nazactinga fresh aho naracangamuka kazamba mama rawe ngizo turadishoboye era ngizo turabishoboye ndi kandi uza ukumubwira ngo akororinda hajyaho ashobora kazi oya hajyanye kubera atari ukumuresha ko ari ukumutegeka ndamumenyesha ibintu yokora ijya nuzenye naragerageje afuri hageze rero ngo hajya ngo kumuha imiti ngo ngo canke bibaza kiza kuziwa nziyonda hajya ko ari kwigumura narabishoboye mbwa kumuresha ndugu yangu okay tukiraho hariho amakomantere nagiye mbona bavuga ngo abana batanguye kuza barakinisha ivyo bintu bagiye kuba ibimao bagiye kuba abana badafise indero ngo batanguye kubakinisha ivyo bintu wowe bega hari ico byahinduye ku ndero ufise kuba warakinyo ry'amahore yabijya bintu aya cyambere coco hajya twe tutatanga inyigisho twe dutanga inyigisho nziza nuko nyine abantu baraba filme hari ababira abantu ubwenge buki n'ababira abantu ubwenge bwinshi muga filme twari ko tuyita umva n'ubukurikiranya higeze ijya filme irimo inyigisho nyinshi irimo inyigisho nyinshi abatayizi iyo filme ni data series niyo bariko ariko aravuga ukuntu yashoboye kwactinga neza akina ari Gigi ari we ujya Mr Kane Mr Kane wowe nta bantu nta feedback wumvise z'abana ma commentaire bavuga mbega wowe ko uri kurakina ivyo bintu aho uzohava umwana adafite indero ahubwo benshi izo commentaire nazo naronse ahubwo benshi ikintu bazana benshi n'ubu umuntu wese duhuye
ngo Gigi ngo umusheri warasi ndakubwiye ndiko ndaza naciye muri ville kira umuntu wese ngo he wa musheri warasi cyo no bamenyesha gusa ujya se umusheri wanje ni inyigisho twako turatanga ujya ni sister wanje sister wawe gute ko nanje nagomba kukikubaza haje inyuma nimwace mubandanya ko mubona mu kiraba jeno kavuga ati aha ono mukobwa wa mama lawe rika ce nkwegeramwe kubera ari ukuntu mwarabana bararabana nk'abantu mbere bitabahibera oya katwe explique neza gusa abanda bibwire we Mr Vibe n'abakunzi bayagateke Arasia ni sister wanje ugenda mufata nka mutoyi wanje ujya namufata nka mutoyi wanje ni nkuko ujya anya ugenda mubonye mwibarabara mu bintu bitari byo no kubita no tori nkoni kubita yego ujya ni sister wanje ntude kubwira yes hanyuma abatamuze ya Hasia ni umukobwa wa Fanny Lavine ni umukobwa na ya actinga nawe nyene asha amashugwe yiwe ayahabwe vuba nawe nyene tuzomubazanira atakidufatiriye yes mbega uvuze ngo ni mushiki wawe mbega ubivuga muri ya ndero ndundi canke ni mu miryango bigenze gute ujya no mu kuzine abantu benshi navyo bazi mu kujya no mu kuzine okay n'abantu bakunda kumbona mwibarabara ngo umusheri warasya ndabasabye ivyo bintu jewe ewana ndumuhungu wa mama ujya no mu kuzine ivyo bintu vraiment muhagarikiye muzoze muravuga wa mukuze warasya ça c'est bon. Okay, reka twizeye ko babivuga kubera bakubona muri filme kandi ubona yuko ari filme yamaze kwifatira akarere k'igihugu cacu muri rusange. Ya filme mari, ya ni ya mbere. Ya ni ya mbere. Ya, mbega ikindi kibazo. Uravye ukuntu wakirwa mu kibano uri kurakina filme. Nigihe utari bwakine filme. Nta kintu ubona ati cari yongeye ko ukavuga ati je suis célèbre maintenant. Kariko gahara. Nanje ndi célèbre. La famille, ou nanje ndi célèbre. Ugani ura, urumva. En fait, filme irafasha ikintu kinini. Hari ibintu ukina. Umuntu akavuga umva je nk'ijya filme narayikinye. Kubera ari inyigisho twego turatanga. Hari umuntu usanga atarabizi. Urumva akaca bimenyeraho ugasanga burya buzima twego turakina na warabubayemo. Nko kubahungu nk'ijya rore nakinye. Hari abantu benshi bayibayemwo baje bayigorewemwo baje gushuha ku bakobwa z'abandi nk'imene zo muci bikarangira yibaye nka kujya muri filme mugabo twego turatanga inyigisho la famille bijya bintu sivyo wihinduke yes ati rero hariho umusore aba ari karapanga iyo migambi akubonye gusa akatayimba iyo migambi yo yiheba ihagaze okay ariko hari akantu wacishijemo avuga ati jewe vraiment ibintu vyo kuresha sinzi aho kugeza ngaho wewe ntoratraka ibyo no kuyimbazira gukora icyaha kuri la famille urabona jewe Jenny aho nta mukobwa urabwira ati je naragupfiriye yego oya apana je ndamugiye baranyandikira ariko ndakubwiza ukuri namba ari umuntu wa mbere kwinosi atinya abakobwa ndatwara idarapo kubera iki wisanze utinya abakobwa Ovede je nakubwiye kubera ukunge nakuze ndi umuhungu wa mama nirwana na mama buri munsi je no kwishuri hari yageze hano ngiye kwishuri nkikiga muri primaire bambwiye ngo genda wicarane n'umukobwa uramaze kwicarana n'umuntu umengo ntumubona ukicara ugira ngo umengo ni muri kungera kubera kumutinyara bon ariko uvuze uko Genia ushaka kuvuga ati ntinya abakobwa kubera ndabatinya uko nyene ariko atari inyigisho ziri muri we waho naho cugira ubwo nane ni wahumuka amaso naho ukabatinyuka kubera iki tugomba tubwire Khairema kubera iki wumva utinya abakobwa kubera iki numva ntinya abakobwa cobera nk'inyigisha abandi ikintu cobera nk'inyigisha abandi je kubatinya kwanje biramfasha birandinda n'ikintu kinini cyane kuko hari ingorane abandi muri urugero rwanje bariko baragwamo je ntariko ndagwamo uco uvuga ati nkwiye kugira iki kubirinda ariko urabona yuko maze kugira celebrity idasanzwe celebre ya kandi urabivuze ati muri kano kanya haro nabanyandikira naho ni hari umukobwa ashaka kukwandikira avuga ati uko anyandikiye vraiment
reka ndarivuge canke bigenda gute kujeha iyo situation. Urabona jewe unyandikiye ngurankunda apana ngurankunda ntamona kwandikira ivyo mugabo hariho abantu batagira ubwenge ubinyandikiye ivyo bintu icambere muri jewe uramaze kubona umuntu yumva amasoni na message yakiri biro kubako je na message nyandikira umukobwa irantira isoni tutari kumwe aho rero urabari ataba abakobwa mwabakobwa mwandikira Junior bakobwa mumbabarire je ndi umuhungu wa mama none hazogira ryaraho wemera mu message cankoresha jewe je yarigiye mwani yumvira ahubwo ko no arige nige no kumubwira mama ahubwo jewe burya rero urajana kwishira igishige padiri nibera umupadiri kuko ndabatinya vrema sinzi ko navyuba mama yigeze kumbwira umunsi umwe none wewe nkubu ukuze ugeze mu rugero rwo kuvuga ati je ngo mangiye mariage rw'abandi je namubwiye none nka jewe hagi maniraba aho nyene jewe Junior ku masoni yanje jewe no kubahuka ngo niko ndaje imbere y'umukobwa nivyo ukuri ngo nkamuraba mu maso nkamubwira ibirofa ivyo ndamubwira ibirofa birawe la famille ya Junior office imyaka ingana jewe James 19 ukabutinya abakobwa uko apana kubatinya gusa ega ni ndabwirikaza ni blague apana kubatinya ivyo bisanzwe ariko nizere yuko hari igihe uvuga ati nanje igihe kimwe nzoja relation mugani haragira ndacara umwana wibaze ko hazogira ryane ngira mfise ndumutama kweri ubwenge bwarabombanye niho noba ntafise amasoni okay reka twizere yuko hari igihe ubonye ni Mr Vibe naje mvuga ati ngiye muri yaga mana ntabara umukobwa aza kumbaza ibibazo jewe mana ntabara mwagiye muri ujya mugwi hariho amajambo bavuga kuri Solution Cup canke bavuga kuri umwe ndavuga Fanny Lavine canke Norask okay wewe nikiye kintu uvuga ati nize kuri no cup ya Solution muri rusango ujya muryango ni ukihe wawizeko ico kibazo abantu benshi barakunda kukibaza mugaje nk'ubiyo tugirira nuzenye ikiganiro ajya bana kuri kijya kiraro kirajya muri ville hejuru acimagara nkabisemerera banje ikintu nabizeko ujya muryango barakundana urumva ubumwe bari nabwo bakundana hagati yabo canke bakunda baje emwe nugiye je no sinagiye la famille turetse nuko jewe ngo ndi famille yabo urumva jewe nashaka umunsi wa mbere njana ndakubwiye urukundo bafise ntirusanzwe nukuri k'Imana je baramfashe neza nabo barabizi ngira je kurande rwanje ndabivuga uko sinzi nkuni nkawe wo wagiye ukabona ibindi mugaje ku nagiye nkabibona hariho abantu bavuga ati bajya abantu bihisha mu Mana mbega mugiye bahora basenga nkiyo muri ko murakina filime nindasenga cyane muri Fanny Lavine na Norask la famille bose barakunda gusenga nukuri yego kweri bose barakunda gusenga barakunda gusenga na jewe ndakunda gusenga twese oya we nuvyivugira okay nizere yuko ivyo babavuga ko bitaba ari byo oya sivyo vraiment lega umuntu iyo yereta abantu urukundo abantu ntibarubona ahubwo babona yuko ari urwanga ikarabereka nike kintu rero uvuga ati jewe nize ku ruhande rw'umwe wese uvuga ati je Fanny Lavine canke Tantine Fanny Lavine namize kwigwi Norask namize kwibi Jawe mazina uri kuravuga ni uri kurayivugira James amazina ndabita vuga rero yugomba nangurire kuri tonto vuga tonto Norask urumva ni tonto wanje wanashaka kenshi namamagara papa muga nkoreshe tonto urumva tonto je ikintu namwigiyeko tonto wanje nuko gusa umva aricisha bugufi kira munabonye ntiyo mwereka ngo aramusumba cyangwa ibiki oya amerika ati twese turangana aricisha bugufi vraiment umuntu akunda gutwengera kira muntu nka jewe arakunda gutwengera kira muntu ico nico namwigiye ko vraiment urukunda na rufisi nike kintu yagukoreye gituma canke wamubonye ko gituma uvuga ngo yicisha bugufi iki nabonye yicisha bugufi je yankoreye nuko turi kuri terrain iyo twagiye muri tournage abandi bantu bari muri tournage barashaka kwereka ati wowe umupeti vaho urazira gukora ivyo nakubwiye man wewe umuhaye n'iciyumviro
aragikorerako naho ushaka ubura umwana uwo muhitsiyumviro cumvikana aragikorerako ntazi gusuzugura ivyumviro vy'umuntu ngo nukuri muto ngo uri mukuri biki oya aragikorerako vraiment Fanny Lavine nka tantine wawe nawe wamwiza kwiki Fanny Lavine ikintu cyambere namwizeko arakunda gusenga Ewana numuntu akunda ararushano rask Omferero nakubwiye bose barakunda gusenga ndiyo ndakubwira ku ruhande rw'iyose nakubwira ararushanaka arakunda gusenga cyane urumva arakunda gusenga vraiment ico nico cyambere namwigiyeko icya kabiri nawe nyene nuko nyene bahuye baca basanga nutse tumwe badusanga arakunda gutwenga arakunda gutwengira kira umuntu wese ntazi kwishavuza nkaho mengo yaraciye mwishamba oya ishamba ntajyazi arakunda gutwengira kira umuntu wese ico nico namwigiyeko asha nawe nyene afite urukundo kuri kira muntu aramuyagisha neza ntazi kugara ntazi ibiki kira muntu aramuvugisha neza vraiment none ko hari abantu bavuga ngo winjiye muri urya muryango uca utangura guhembwa naho uratanguye guhembwa uratanga guhembwa kuri kurakina filime muri twafa baraguhemba cyane muri twafa je kintu nakubwira nahari hose avyumve narababaye kubera urya ni famille wanje umva umunsi wa mbere nagiye gukinirayo yarampaye amahiri ico genda vyibuka nukuri narababaye kuko jewe umva bagenda bafata nka famille nuko nyine amaruto yasubiza inyuma numva umengo nomugira oya je namahera ukwiye kumpa avyumve kwiki nababaye ofete hari umuntu uvuga ati uyu muntu ni famille ukungene yamfashe vraiment ukungene yamfashe turi ukungene twirirwanye ukungene yamfata ivyo yanguriye apanze ngo ivyo yankoreye ukungene yamfata nk'umuntu nkawe tungana ibiki akanyagisha neza aya mahera umengo sene kuyakira nanje agashimira ari kumuha nako gushika ubu rero amahera ntuyakira canke ubandanyo yakira amahera iwiwe umve je gushika ubana shaka nambwiye ati vraiment jewe tonto ewana nayo yampaye avyumve narababaye kuba naranayakiye vraiment ko je navuga ati umuntu kuko ingene yafashe ari famille jewe ofete mfite ukungene uri umuntu wa cyane ko usanga mu miryango iwacu usanga hari abatwitaho n'abatatwitaho jewe yuri umuntu nyitaho nandi ndategeza kwitaho nkakwitangira je narababaye no kubona yarampaye amahera avyumve sinashaka yama nuko nyene nasanze nayakiriye la famille mugavye vraiment avyumve yarakubabaye nababaye sinari kuyakira ko yaramfashe neza hamwe je nyine mvuga ati vraiment nahatompemba byose ni sawa vraiment aya mafaranga yaguhaye nangahe byatumye utayasubira ndavugira imbere y'abantu bose bashaka ndabe nakabatanga yaje rega ndayavuze yoca asanga bukeye mu gitondo kuri portail huzi abantu ngo baje gukina filime ngo nabahaye mahera urumva reka tumushimire no haske canke mamara ukuntu babitaho abakinyi twaratumye na Smash ubona ko yavuze ati twebwe baratwitaho cyane gose imbere yuko turangiza nibihe bintu ukora akoti y'ya filime wisanzemo akoti y'ya filime ibindi bintu nakora nari umu influencer kuri TikTok ntaba mugabo ubu unye niyinjije mu baririmbyi yakuze hagati wa muhungu rero ya judge none byemeye cyana kubwiki nani songi yawe iri hihi duhe akapera oya la famille ni yaragiye obete ninjije mu baririmbyi kwera je ndakubwiye ukuri vraiment je muntu wese anza arabizi ivyo namwe mubwiye je kuva nkiri muto mama yaranankubita inkoni ambagije wewe mu buzima umva ofete yarafise ukungene baduhamagara bakadushiranga ngo vuga wewe mu buzima bwo shaka uzobiki urumva kandi je nije nari mukuru ari ibibazo bishira ku muvye abavye n'ingene bishizemo ibintu by'ubusani ibintu by'abavayi asha makofi ari yose wowe uzobika gatanga kuri bato banje ngo docteur nawo muvye musanga mu docteur kuryoherwa n'amahera aratanga ngo hetanda gucore ubundi ko turi batatu ngo je nzoba umusirika asha yumvise abagwanira igihugu ngo hetora na wewe reka rero ageri wanje la famille Dijo zobiki nanje mu kubivuga ko yankiri mutu musi wa mbere nayivuga na confidence imitewe ubwo ewana mama ati jewe ikintu nipfuza avuye mfise umuririmbyi buri musi ndabirago
umuririmbyi bitwa Chris Brown navuga ati jewe ntege umva n'Imana ibyumve nzoba nka Chris Brown jewe ninaba nka Chris Brown Imana irashaka inyitwarire intware hakiri kare ewana kugira sinde nabire kwinose Imana yanje kuririmba je sinayibandanyije ofet hari ibintu uvuga ati igihe cyawe kigeze urayibandanya nk'ubunye ndiko ndayitegura igomba isohoke bitege song sasha cyane nko mwiyondwiza bakunzi ba Gatech tizere yuko iyo song izo zifite umuriro none urubugura rufise urafite YouTube channel oya sindarugira uzoyisohorera hehe none indirimbo yanje kuri YouTube nzo ndayicrea abakunzi ba nizere ko atari comedy oya si comedy ya famille jewe bana uzocicrea YouTube aho nyene nzo ndayicrea aho nyene kweri cyanda yitako ewana la famille nizere ko muzonshigikira nubwo abantu nyene mudakunze gushigikira abaririmbyi b'abarundi banyu mutabakunda mishigikira abanyamahanga je nizere ko muzobikora kuko je indoto zanje la famille ndakubwire nuko mesha bavuga ngo uyu muntu ntaranayisora ngo akariyemera je su kwiyemera bavyumve banavyumve nuko bigomba bishike jewe indirimbo yanje nabwiye n'umuntu tuko turakorana je nso indirimbo ikaba hit concert atari kuri stade sinshobora nta na concert nzigira nkorera kuri stade mambe ngo mu bubare bw'uburofa ngo bwande man ico nikiba ni stade ntwari stade kubera anje umva mu Burundi nta muririmbyi numwe je ndabona akorera nuzenya ngo kuri stade ngo wenyene uramenye ibanga rero apana kumenya ibanga none sivyo je nivyo nzokora nabikoze muze mu binyibutse la famille